ugiye gutana mu mitwe na Cameroun kuwa 12 Nyakanga mu rukino rwa nyuma rwo kurondera itike yo gukina CAN mu gihugu ca Côte d'Ivoire mu mwaka wa 2024 mu gihe umugwi wa Lions Indomptables Cameroun bafise abasatirizi bama biteze cyane mu nkino zikomakomeye nk'aba Carl Toko Ikambi, Vincent Abubakar n'abandi mu mugwi serukiye igihugu intama mu rugamba bo. Muri kino gihe biraboneka ko mu bakinyi barindiranwa igishika mu busatirizi harimo izina rya Bimenyimana Bonfils Caleb asanzwe kina ku nimero 9. Bonfils Caleb Bimenyimana n'umusatirizi yatanguye gukinira umugwi serukiye igihugu intama mu rugamba mu mwaka wa 2017. Ico gihe yaravuye mu gwa Vitaro yerekeje mu gihugu cy'u Rwanda mu gwa Rayon Sport inyuma yo gutsindira intamba mu rugamba mu rukino baheruka gukina na Namibia ku munota wa 10 w'urukino aho abasore bayitsindira batsinda 3-2. Kuri no munsi yagarukanye mu rutonde rw'abakinyi Uburundi buzokwikora ko igaruwa ku wa 16 mu kwezi guheze ku8 niyo umugwi wa Kaizer Chiefs Caleb yarasanzwe akinamwo bamenyesha ku mugaragaro ko batandukanye inyuma y'umwaka umwe abakinira mu nkino 21 yakiniye uwo mugwi wo mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Bonfils Caleb yasinze ibisindo 8 atanga n'umupira umwe uva mu gitsindo, ariko tubibutse ko umusatirizi w'intamba mu rugamba yigeze kumara igihe kitari gito atari karakina kuva mu kwezi kwa gitugutu, akaba yari yagize imvune mu rukino Kaizer Chiefs bariko bakinana Amazuru FC muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma mu gikome ca MTN. Akigaruka avuye muri iyo mvune, Bonfils Caleb yarerekanye ko adahagarikwa mu rukino rwe rwa mbere yashitse akina bahura na Golden Arrow batsinda 2-0 harimo igisindo ca Caleb aho yavugije n'ibinyamakuru bitandukanye. Imbere yuko ava muri Kaizer Chiefs, Bonfils Caleb yarondewe umwanya utari muto n'umugwi wa Wydad Casablanca wo mu gihugu ca Maroc ndetse n'ibiganiro biratangura, ariko bikaba bitavuye bikunda kuko ubu ari hano mu gihugu cy'u Burundi mu kurindira ko berekeza muri Cameroun. Abakunzi b'intama mu rugamba tumwitege Bonfils Caleb ku rugero rwiza imbere ya Cameroun.